Maze iminsi ndwaye bwa bwa mbere mvuye mu nzu no munsi maze iminsi ntahapfa. Pole. Hanyuma mama mbesha ibintu nza kumukorera ngaho ndaba nezerewe. Ararize kandi. Yes. Bivanye nuko mwamenyanye Mimi Mireille, ijambo rimwe mubwira kuri uno mwanya niriye. Ndamuhaye irya jambo ryo muri Filemon ararizi. Nibanga ryabo none. Ariko ndanezerewe cy'ukuri ko biri uko. Cyane twishimira bavuga ariko ni irya mbere ngize anniversaire. Kandi kumwita Miss wacu rero ndashima Imana cyane kubona amaze kuva n'ukuri ndamuzana ngo tubane nuko ntiyasuye kugwaragurika. Icyo kintu ndenda gishimira Imana cyane ku buzima bwiwe. Imana yarakoze cyane niba ari ke yatumuha sinzi. Sandrine nawe ni mutoyi wanje Sandrine wankurikira buriya turakurikirana. Uwo ni nkurikire turakurikirana. Rero n'ubwa mbere nyine nakorewe anniversaire nk'uko umwana yakunda kugwaragurika cyane ariko ndashima Imana cyane amaze igihe ameze neza murabona umukobwa mwiza. Rero ndamwifurije ko Imana ikomeze kumuzigama amagara meza, Imana imuhurugo mu izina rya Yesu. Amen. Aho rero naho hatebe Urabizi kandi twe twapanze. Ngira ntangure kujya gushaka bya bintu muri chambre. Wamuhinduza kurondera muco. Namubwiye ko hari ibintu aje kuntorera azondunga ikibino. Yo. Umubarire. Reka kwanza tukubwize yatubwiye imbere yuko tuguhamagara. Hari amabanga benshi yatubwiye yawe nawe mugabo birankaho tuzatuye kuyatahura ko atavyo tuzi. Hari banga yatubwiye kiraga test kamwe ku bantu utavugishije baraza kukuramutsa uraza kutubwira ati uyu ni naka. Okay. Yes nabayobe. Ni sawa mimi. Ni sawa kabucura kacu. Nurumuhererezi. Niwe basigiye ibere bose. Urakomeye none. Ego shu umeze neza. Kwanza kutuvugisha none. Nawe rero ngira uvugire byose rero none warabahevye. Ni sawa. Ni sawa mukuru wanje my big brother. Muravukana. Ni mukuru wanje niwe nkurikira. Bisigura iki iyo umuryango wawe uriko urakizwa mu gihe nawe wafashe inzira y'agakiza? Byo bisiguye ikintu kinini cyane ko ni ibintu nasengeye igihe kirekire cyane. Ni nyinshi y'amasengesho yanjye kandi bintera guca bugufi imbere y'Imana. Benshi baragutaye ahagiye atandukanye ariko abavukanyi bawe uno munsi muri kumwe muri umunezero udasanzwe inyuma y'amarira menshi warize ukaburi nk'ahandi umwana arira nyina niyumve nawe bavukana ntibumve ariko uno munsi uri kumwe n'umuryango wawe bisigura iki? Ni imbuto zo kwihangana Frank kubera ko mu marira menshi narize hari aho narigijwe nabo nyene ariko nyene kubwo kwihangana Imana yampaye kwavuyemo ibyo byose kwavuyemo umunezero ubona bafise kuba narababagiriye imbabazi. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeza rakomeze neza mu rose miriwe cyangwa muramusevanye na muri my name is Frank the answer. Iyi ni African TV sunda gwikaze usuko mu Rwanda miteze na muri Kenya muri Kongo Iburaya ese ngo vyabara ndavuga mu Mars nabi Saudi Arabia Dubai Canada America mu gimese ndabaha ikaze turi mu rugo kwa Mimi Mireille aho kuri no munsi havutse abana babiri mu muryango iwabo n'umuhungu n'umukobwa sanzwe bamukurikira ni kuri no munsi rero abahari isabukuru nziza hageretsweho kandi na Kirezi bamwe ngo mvuge bukibaho kugira ngo si ntibanyumva hari ndari ko ni surprise na Kirezi yamuzaniye numwe yamuzanira cadeau ya iPhone ku munsi wa lancement officiel. Yes muravyibuka Mimi Mireille muri kino gihe nari mu Burundi ari mu gihugu cy'u Rwanda mu bikorwa bigiye bitandukanye tujane ari kandi kuri umustoza kumagara Mimi kuri appel kugira ngo ashobore kwifuriza isabukuru nziza mu gihe nabaye atari hari tujane rero. Yes nukunya rero mubibona n'abaanya n'umugwi w'abantu ngahanya turi kumwe mu makunze wa Mimi Mireille ndetse n'abagenzi biwe bahafi twinjirane ngahanya
ntabyo bazi ariko kandi ni surprise yes nukunya nuko zifashe yes cyane okay yes reka kugira byinshi yes nukunya zifashe yes bamwe yamuzanira muri onya ngahanya ndabona ngahanya yes ni surprise kuri uno munsi kumure zo bari bazi yes nuko zifashe hano kambo sawa Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. yes dukunya Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you, Kirezi. Happy birthday. You. Sorry. Yambo bazi. Yo wararize disi more. Ararize disi kwa umunezero. Pore. Alikuwa amependeza sana. Yo amara y'umunezero ngahanya ararize. Yes nukunya ngahanya bifashe ngabanya nabandi ngahanya nabanye ngahanya nisabukuru yiwe hamwe biba birose nzavukana ndetse nguyu unya na Kevin nyene basanzavukana hano onye yes nuko vyifashe uru no munsi Ego sa. bifimze umeze neza gamuto Jenda arashima. uno munsi ni sabukuru yawe uyumva gute kwanza So, numva nishimye cyane. Naho mu ntungu yazana rimwe. ntabwo wari witeze bino bintu Azaniteze. vyavuraka kumarotse Nanazi ke no muto. yego Yeah. umunsi wari gwera ukunyene ukijana nyene ukunyene umunsi wari gwera ukunyene kwe ewe okay atari baga kwanza ukuje imyaka ingara Oh yeah. imyaka oya barayivuga abagabo barayivuga Yeah. abagabo barayivuga Yani ba. ubwanwa barabubona ubwanwa barabubona None babona ubwanwa none ko imyaka nawe gusa nababura imyaka. umeze neza ariko Cyenda. amakuru y'imisi Cyane pe. kuri uno munsi rero twatumwe na sister wawe umwanya uraza kuvyumva uraza kumuhamagara kugira ngo ubone ngeri byifashe ngaha anniversaire iracabandanya nukunya byifashe yes nuko byifashe aro onye yo yes numunezero udasanzwe hano onye anniversaire yafashe koko byagenze neza kase gutara rwabatizwe wewe warabatizwe yes uze dushe no musika abwo raba telefone yawe ahubwo raba telefone kurayo oh na telefone igira bigire mu kandi ariko naco ni sabukuru yawe Yakoche mongurire yindi. none telefone kwitwe bwisigura ikino nibisanzwe ntugire ikibazo kiretse rirambu umeze neza kubera iki mpore umeze neza Nicara. mpore kandi cyangwa umaze imisi ugwaye mpore yes karibu rero ukwira ushoboye kuganira n'ibintu bigiye bitandukanye ngaha anya mu ruhande dusangire kandi na gato ariko uyumva gute kwanza Ndabaye siribye cyane. ntavyo wari witeze none wari uzi ko umusiza guhera ukunyerekwe Mani baba bari. uri bukingana muri Mimi ku munsi wa lancement officiel uravyingana muri DJ warumva uryohewe neza bimeze neza nawe umunsi iragutegurira surprise Uba. uyu munsi wari umeze gute kuri wewe kwanza umunsi wari umeze gute kuri wewe Navyutse ndaja gusenga. Maze imisi ngwaye bwa bwa mbere mvuye mu nzu no munsi maze imisi ntahapfa. pole Mami mambesha ibintu nza kumukorera ngaho. yo pole
Mpore gose mpore. Niba buguhenda ibintu byo gukora ngaha muhira. Kumena surprise ikintu gutegura. nza kumutorera. Mpore. Ariko rero kuri no tariki y'amavuko abantu benshi bakagira amahirwe yo guhimbaza mwavuka rimwe kuri no tariki ariko batigeze bagirega amahirwe yo guhimbaza igihoshimira Imana kuri no tariki. Ndashimira Imana kuba ndiho. Dijewe. Yes, nukwibona amarangamutima aramwishe navyo yari yiteze ariko igasoni gwawe kwanza. Kirezi mwiza. Mwiza cyane. Thank you. Mwiza cyane. Mana nukunda bakunda nubwo mwari siripenye. Yego. Basiyo mubimbwira. Uyu ni mugisireka yandi mazi. Okay. Kire uyumva gute kwisanga mu muryango wa Mimi Ray? Nongeye kuryoherwa cyane. Arabizi ko nsanzwe ndamukunda ndabakunda abavukanye nishimira. Yes. Abenshi ngaha mu gisagara cya Bujumbura biragoye kugira ngo bashobore kuronka abagenzi bashobora kubakunda nk'uko unya kana gafondote kuri uyu munsi wawe. Ha umengo ni scrap. Haro kandi uraberewe cyane. Haro kandi uraberewe cyane. Yego, yes, nyuma y'imisi ugwaye ariko no munsi kandi urahimbaga isabukuru. Mugere benshi banagwaye ariko biraha kuva mu bitaro cyangwa bavana mu gitanda. Uyumva gute? Ndanezerewe cyane. Basha gusa nyene mwumve ngo ndabakunda. Ndabishimiye. Thank you. Ndabanezerewe. Wow. Ararize kandi. Ararize kandi mpore kandi mpore. Abantu bakunda bakwiyumvira ko. Yes. Mugishikomeye. Yes. Bivanye nuko mwamenyanye Mimi Ray ijambo rimwe mubwira kuri no mwanya niriye. Tamuhaye rya jambo ryo muri filime nararize. Nibanga ryabo none muraritubwira natwe ridufashe avuga gute? Oya hararize. Ararimenya. Akomeza mbere umugisha. Wow. Meze mubere uwundi. Mimi iryo jambo dusabye twandikiye muri commentaire kugira ngo ushobora nakwe kudufasha naho nashobora dukurikirana kuri uno munsi. Umva iryo jambo risigura iki? Natwe tutazoza ku telefone mu telefone hafi adufashe mu telefone kugira ngo tube turagera ko anari dusomera. Ushobora gusanga ari jambo rishobora gufasha n'umuntu wese hano onya. Keve karibu nka igisabukuru ni gwanyu. Muja he. Sandrine ngo. Ni gute sanje? Umeze neza. Uyumva gute? Baguhe gato yawe ko bakugumiriza. Keve ni gwanyu ngahanya. Uyumva gute kuri uno munsi? Ndanetse nongeye mbabaye kubera ndetse akamatete narinzi. Uyu munsi aruteze ko zakora umunsi umeze gute? Umunsi usanzwe nk'iyindi. Ariko baratubwiye ko dufise abashitsi ariko sanzi kari mwebwe. Ngo saa munani ngazoba bashitse ariko amasaha ya saa munani yari yarenze. Benagire ndyame atabakirezi yaraje nagire ndyame. Ariko ndanezerewe cy'ukuntu ko biri uko. Ndana twishimira vuga ariko ni ryambere ngize anniversaire. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sandra. Happy birthday to you. Yes, but ni anniversaire yawe ya mbere ukoze mu buzima. Uribaza ko bizoshika cyane. Narinzi kubera nari nabonye amatariki yari yarenze. Nari nabonye ko byaheze byarangiye. Ego. Yes, kuri no munsi Mimi Ray ari umusanze muvukana si hari. Yagiye mu bikogwa ariko kandi yabiyumvire kara bwateka abagenzi banje abo dusanze dukundana urashoboye gusabikanya dusangire isabukuru nabo tuvukana nubwo nahari. Ijambo rimwe kuri mwene wanyu. Napfa ko ndamushimiye cyane. Cyumvire yakoze.
ego ndamushimiye hari byombi ndamushimiye kandi ndamukengurukiye hari Imana umugisha. Yego. Yes, asigura byinshi uno munsi muri sinema ndundi ngahanya mu Burundi ndetse hano hose hagiye hatandukanye, ariko kandi mu muryango wanyu Mimi Ray umufata gute? Ndamufata nk'umuvukanyi ngira mufata nk'umuvyeyi wanje kubera ariwe tumenya byose kandi atitwaye muri byose ntitumuburana twese turaronka. Yego. Nuvuga yuko hari Imana imuhe ico umutima wifuza. Yego. Imuhe amafaranga atari udufaranga. Imuhe n'umugisha cane. Yego. Ahari mu bikorwa vyiwe Imana imuje imbere. Yego. Yes, Mimi Yambu. Yambu cyane. Umeze neza? Meze neza, aga surprise kafashe. Kafashe ngaha. Kafashe. Abantu ngaha anya barize umunezero urabishe pe. Na Kevagira rire. Nabakoreye ko tu. Ego kuri kwimana. Mimi reka basi tubaye dutangurane kwanza na Kevin ngaha anya. Ni ku munsi w'isabukuru yiwe, ni umunsi mwiza ku buzima bwiwe, ariko kandi sihuri wemeye guhuza abagenzi bawe ndetse nabo mu miryango kugira ngo mushobore guhimbaza isabukuru y'abavukanyi bawe. Ibintu bivuze iki kuri wewe ndetse no kuba muvukana? Duhereye kuri Kevin. Mpereye kuri Kevin n'umusaza wanjye kandi ndamukunda cyane, ni umwana ankunda cyane cyane rwose. Ndiko ndategura na Smart ikintu yankoreye kandi sinigeze ndakimubwira ariko cyarankoze ku mutima. Yego. Ari ukuntu naba narusha cyane nkaba afise andi magahunda mu gatondo mva menshi akajaza kudodora nyene kuri chambre yanjye. Ni sawa urazi ko ufise izindi gahunda akakwibutsa ngo vyuka nkasha nsubira nkasinzira kongera akagaruka nkadodora nkongera nkasinzira mpaka mvyutse. Kandi ntiyashaka ko nguma jenyene, yaramperekeza ahantu hose. Narakimushimiye cyane, sinigeze ndabimubwira ariko byarankoze ku mutima cyane. Aragera igihe nyene n'abandi bana bamufuhira ngo none ngo kumushaka ujyana na Mimi ngo none ngo ushaka ngo yijyane nkaho menga ntiduhari. Rero aba batoyi banje barankunda cyane kandi nanjye ndabakunda. Rero kuri umunsi w'isabukuru yabo, ku umunsi wa nyene bagira isabukuru, nta n'igitumbura nabaguriye. Naricecekeye ndavuga reka ndabitegure mwibanga nyene, kandi nukuri je ko atavyo nari nshoboye ibintu by'amasurprise ntavyo nshoboye gutegura, ariko abakunzi banje mubona ngaho nibo babimfashijemwo. Ndabashimira cyane rwose. Amakuru umunsi w'isabukuru yabo banezerwe, nubwo atafana nayo nabaguriye ariko ndabitegura, narabahishije nta numwe yarabizi ngaho muhira. Kirezi warakwiyica turaza kumugerako. Kirezi wewe nta numwe yarabizi ngaho muhira. Bwana nababwiye ati rero uyu munsi ni mwava gusenga muze mushike muhira mwoge musa neza. Ndafise abashyitsi bava baza kubandamukiriza ati nana abashyitsi baza kuturamutsa ni bande kikata abantu tumenyereye baza kugendera. Ndababwira ati rero n'abantu bari bambwiye ko bazokunda mutsa, ndababwira ko atariho ndi ariko nyene baze babandamukirize mwebwe. Rero murafise abashyitsi mugwe muri tayari, nta numwe yarabizi ngaho. Yes, Keve ngaha anya turi kumwe, umunezero wamwishe kuko ntavyo yari yiteze. Keve, ijambo rimwe kuri mushikawe no munsi n'amajambo kuvuzeho kandi kwisabukuru yawe nziza. Imico navuga cyane manje kumuramutsa cyane. Yambi kuma bukeya mayambi. Yambi Mimi umeze neza? Imeze neza. How do you feel?
uyumva gute? uriyumva gute Je abandi hafi yawe nagukubita pe. Nagukubita. wankubita mu Nuko- izina rya yesu ego Ariko tunakubita mu mubiri. Nagukubita mu mwemu. mu mwemu Eh. gute urishimye Nukuri ndishimye cyane. Nandi ndagushimira Imana iguha umugisha cyane. Aho uri hose. Amen. Aho uri hose ndagusengera. Imana ikomeze kugire Amen. neza. Ikomeze iguha umugisha. Ikomeze kwagure. amen Kwagure mu mafinansi yawe. Nukuri Imana iguha umugisha. amen amen urakoze bro ndagukunda cyane kandi na Imana ikugirire neza ikube hafi iguhe icyo umutima wifuza nkwifuriza ibyiza ni ubwa mbere ukorewe iyi anniversaire ni ubwa mbere ukorewe rero unezerwe si jeje ndagukunda kandi si abo bonyine bagukunda cyane Imana igusumba uko igukunda gusumba uko twe tugukunda wumve ko Imana igukunda kandi ari igukorera ibyo byose kandi izo gukorera n'ibirenze igufite umugambi muremure kandi mwiza komeza ube umwana mwiza ndagushimira cyane uri intwari mu muryango wacu ndagukunda turagukunda kandi Imana ikomeze ikutuzigamire uko urushimwa n'Imana Imana nyine ikwishimire mu buzima bwawe bwose Amen. Nawe ndagukunda cyane urabizi. Urabizi ko thank you urabizi nanjye ko nakubona kuba hafi mu byo wajyamo byose. Nawe ndagukunda kandi urabizi cyane. Imana I know ikutuzigamira aho uri hose. amen murakoze Yes, Kevin ni mushikawe ariko kandi ni umuntu adasanzwe uno munsi muri Cinema Ndundi ariko kandi nk'umuryango wanyu ikihe kintu kidasanzwe Mimi ushobora kumushingira nka Mico navuga icyambere na mbere nko mu rugo iwacu tumufata abavukanye biwe tumufata nk'umubyeyi tumufata nk'umubyeyi kandi twamufata nka sister wacu kandi ibyakora byose turabyishimira turamusengera turamuba hafi nukuri bitarimo byose turabisengera turasenga kandi Imana iramugirira neza. Yes, Mimi uwundi muntu Sandrine we yarinze ngo n'ubwa mbere agiriwe birthday reka kubwire aje ni ryambere nawe ni ryambere yo ibaze bose vraiment ni ryambere Sand ijambo rimwe kumuvukanyi wawe Cuno bavuga ndamushimiye cyane atwiyumviriye ko ubwacu twabonye itariki zigeze nta n'amazi badusutseko nta n'ipantaro turaye nta kundi rero hari ibintu byaheze byarangiye twifata uko nyene basi iby'uno munsi ntabyo nari niteze pe kubera mbarije amasaha mbere gusenga ndamubwiye ati sahindi nzoba ndiko ndaza ariko saa munani zageze nkiri muri eglise ariko navuye zirenga mikeya ndaza ndashika ndabaza ati niba abashitsi baje cyavuga ngo ya rero jewe nashitse ndafungura haheze umwanya ngira nje kuryama kibazo caraza ndabiheba hama kiticara muri saro ndetse numva nyasohotse ambwiye ngo hano mbona muramucaki Kesi nawe nafise anniversaire ndatangaye mbona basunikiye hanze ndatangaye mbona bamenye ko amazi byarimwo hama nuko ndamushimiye cyane ubundi bwo ndatunguwe kandi ndamushimiye cyane ni rya mbere ngo twabivuze ubwa mbere ni rya mbere tugize anniversaire ariko ndaryoheye cyane ndamushimiye ahari rero adukoreye surprise nk'iyi tunguranye Imana imumugisha kandi muhezagire amen akoze yes nk'umuvukanyi wawe ndirihe jambo umubwiye muco umuzi koko
adasanzwe? Ibintu navuga ko n'umuntu akundana kandi yakora ikintu agiye akora ikintu mu ibanga atacuzi kandi ukabona cabaye arico namubwira ndamukunda cyane nk'umuvukanyi wanje nk'umuvyeyi wanje ntacyo tumuburana byose araduha arimwo papa arimwo mama byose Imana ishimwe. rero ndamushimiye ahari cyane aho ari hose Imana imumugisha ibyo arimo bizogenda neza kandi Imana izomugirira Ndabyakiriye. amen Amen. Receive in the name of Jesus. Yego. Ijambo rimwe kuri Sandrine rero mimi kuno sabukuru yiwe kumwipfuriza. Rero Sandrine nawe ni mutoyi wanje. Sandrine wankurikira buriya turakurikirana. Uwo ni nkurikire turakurikirana. Rero n'ubwa mbere nyine nakorewe anniversaire nk'uko bivuze nukuri nyene numva naracecetse nirabira hirya barambwira mimi nta n'agafana nande cyenda bari ati murabizi ukuntu ufite ama responsabilité menshi murabizi ibi nibi hari ibyo ntarakora murabizi rero mwihangane nyene ntibyakunze ariko nyene nk'uko nari nabikoreye abandi iyo ntayibakorera bari kuvuga yuko nyene ncagura nkunda bamwe abandi sindabakonde sinari kubikora nawe rero muri duke reka rero nabo kuri uyu munsi tubanezereze rero icyo mvuga kuri Sandi ndamwifurije ubuzima bwiza n'umwana yakunda kugwaragurika cyane ariko ndashima Imana cyane amaze igihe ameze neza murabona umukobwa mwiza rero ndamwifurije ko Imana ikomeze kumuzigama amagara meza Imana imuhurugo mu izina rya Yesu. Amen. Aho rero onyaho hatebe uhatebe ndamwifuza ko Imana yomuha umufiance mwiza ikamwubakira kubera ko yakuze wakuze arankubita rero ndamwifuriza ibyiza byinshi biva mu kiganza cy'Imana kandi mara ndamushishikariza gusenga kubera ko byose biva mu kiganza cy'Imana byose biri ku mavi kandi kubera Imana ibyo ndamwifuriza ndazi kazobironka ndamukunda nka gatoyi kanje nasigareje ibere Imana ikomeze imurinde. Happy birthday to her. Mimi ni cyo kintu wibuka kidasanzwe kuri Sandrine mu bukure bwanyu uvuga ati nukuri ndashima Imana kuba uno munsi kandi kuno munsi muri kumwe nk'umuryango mu wabisengeye imyaka myinshi igihe kinininya nicyo kintu kidasanzwe. Sandi rero n'umwana yakunda kugwaragurika cyane gose murabona ko aranonze gusumba twebwe rero yakunda kugwaragurika cyane ngahe nyuma urazi ibyo bavuze reka bakubwira fisiki ibigi rero kandi kumwita minsi wacu rero ndashima Imana cyane kubona amaze kuva n'ukuri ndamuzana ngo tubane n'ukuri ntiyasuye kugwaragurika icyo kintu ndenda gishimira Imana cyane ku buzima bwiwe Imana yarakoze cyane niba ari keya tumuha sinzi ni keya nyinshi niba cyari kari keya ibisigaye nyine ni ukuri ndamwibuka ku tuntu twinshi cyane ariko rero umwana akunda kwigunga abihebe yakuze wabyumvise wakuze uri inkome vre sabuze basohoka kugira ngo yumve ko tumukunda yumve ko akunzwe yumve yuko cyane Imana imukunda cyane. Ego reka rero tugende kundi muntu wababaje kuri uno munsi yitwa Kirezi ngo arashavuye arababaye mwanze muramutse basi Karame Yambi I love you Basi ndanezerewe cyane wakoze kungabukira ikintu cya mbere ngushimira cyane no kurangambukira imaze iminsi agwaye ariko kacumuhenda aremvye
aremvye cane. ibaze bravo. Rero birthday ya Kirezi tumaze igihe twitegura. Byari byarase ko tumufatisha kubera ko yaramaze iminsi agwaye. Rero navuze ati reka rero bigenderemo rero n'ubundi byose ni famiye kuko uyu ni famiye yacu. Yego. Rero ndaryohewe cyane ahubwo mubwire mumbonera ameze gute. Yarize gusa asa neza nimba ariko yaramaze iminsi agwaye afise ubwiza budasanzwe pe. My sister tell me. Kalam. wakoze kuntungura sinari ndabizi ko ndimwo urabizi ko twe twapanze ngira ntangure kuja gushaka bya bintu muri chambre wamuhejeje aza kurondera muco ni muri umwana mubi mama yo ego namubwiye ko hari ibintu aje kuntorera azondunga ikibino yo umbabarire ariko ni navyo nzobindungikira wewe vraiment ntubesha kweli turakutse nukuri biriseriye nivyo namubwiye biriseriye ariko nyene cyane cyane nyene nashaka kazi ego mimi numva afise utugambo twinshi numva menga afise utujambo twinshi gusa ngenda nezerewe cyane reka kwanza tukubwize ivyo yatubwiye imbere yuko tuguhamagara hari amabanga benshi yatubwiye yawe nawe mugabo bira nkaho tuzatwe kuyatahura ko atavyo tuzi hari banga yatubwiye byo muri Bibiliya reka rigusubiriremo yanse kuri tubwire ingene handitse ngo urabitse natubwire kandi hari he natubwire kandi ihangane ko turamuvugisha n'ukuri tubabarire turazi ko atameze neza cyane ari hangana nakubwiye nagutwega jambo ryo muri Filemon urazi kurimbwira kenshi cyane iryo banga niri itubwiye natwe dufasha urabizi muri menshi nzirikana ukunda kunsharinga rizi ubwa mbere mu majambo aba ndi ku mutima urabizi ko ndagukunda uri inshuti yanje ndabizi cyane mba hafi tuganira kenshi uri umuntu buri gihe uba wifuza kumenya aho ndi ibyo ndimwo mbese nimba nishimye mbese nimba hari kitagenda mbese n'igihe ushaka kunganiriza naryohewe cyane bankoreye urukeke rwiza runini ni kwa kijaja nukuri ndagukunda pe wantunguye ko ntavyo nari niteze narinda namubwiye ko ngira ntahe ndambwiye nibinjire numva ntameze neza nyene uburamerewe nabi yo ariko nyene sinzi ngira baciye bazanye izindi mbaraga ngira baje barasenga ego mwari muje nyene numva ntameze neza numva nyene ngomba gutaha ndaryohewe cane Imana igukomeze kwagurira imbago kuri ivyo urimo vyose urabizi utera uja imbere ivyo nkwifuriza umugisha mwinshi kubaha Imana cane kugushoboza kudukorera ibi ineza iganze muri wewe amagara meza gusage ibyo ukora byaguke gusumba aho biri iyi saha turiko turavugana umugisha mwinshi ube kuri wewe twame twumva inkuru nziza zikunesha kw'Imana muri wewe ndagukunda umbera umugisha muri byinshi nkigiraho byinshi Mimi kirezi n'umuntu asigura iki mu buzima bwawe
ivyo ngo Allo? jewe. Mhm. Nari mvuze nti Kirezi asiguye byinshi cyane mu buzima bwa Mimi Mm. nkuko iryo jambo nkunda kumusharinga iyo nabuze icyo ndamubwira nyine narengewe nkunda kumusharinga iryo jambo riri muri Filemon. Mm. Ni umuntu anduhura umutima, ni umuntu ankomeza muri uru rugendo, ni umuntu iyo mbabaye aba ari hafi yanje, iyo nezerewe aba ari hafi yanje, ni umuntu kandi ampanura, ni umuntu kandi nigira ko ibintu byinshi cyane, ni umuntu ni uw'ikimazi mu buzima bwanje kandi urugendo ndimwo rw'ubu buzima ruranyorohera cyane cyane iyo turi kumwe kandi aba ahari ndi hafi ntari hafi aba ahari ni wa muntu yitaho ibyanjye nk'ibyiwe ni wa muntu mana uretse ijuru ryonyine niryo numva ashaka kumwifuriza ibindi byose ni imigisha ibindi byose azobironka kubera kuko abanyamugisha nabo baha Imana batayibangikanya n'ibigirwamana iyo wubaha Imana uba uri umunyamugisha n'ukuri uba uri umunyamugisha cyane rero azi Imana kandi abazi Imana yabo bazokomera nibamara gukomera bakore iby'ubutwari iryo naryo ndarimuhaye murakoze. Ego Mimi yari umunsi mwiza ndashimira cyane abantu baje bamfashije Fran uzi utujambo twinshi uvugisha abo bandi ahubwo usigaye ukunda kuvuga rwose ndarushe no kuvugishije ibintu byinshi. Ego yes ijambo rimwe rero ku bakunzi bawe abantu bose basanzwe bagukunda muri no misi cira munda yaraheze none baragukumbuye ijambo rimwe dabo ku bakunzi bawe ku bantu bagukunda. Ijambo rya mbere kandi ndaribwire abo bari ngaho bose nibaza ko ndabakunda cyane ngo nawe hano ubambwire ko ndabakunda cyane abo tuvukana ubambwire ko ndabakunda abo baje kumfasha kubanezereza ubambwire ko ndabakunda cyane n'abantu banje ba hafi n'abantu bankunda ndishyuye neza ko bankunda kandi banyifuriza ibyiza. Rero ndabashimiye cyane bakoze bahebye byinshi bitanze umutima wanjye urabakunda ariko cyane cyane Imana ibakunda kundusha hama abakunzi banje b'ibikorwa abakunzi b'ibikorwa byanjye abakunzi bashyira mu nda n'ibindi bikorwa byinshi ndabaramukije cyane Imana ibaho umugisha cyane ndabakunda kandi sinicyaye nabwiye nti Imana nizo ituma bikunda barako bansabye season 2 kandi ndizera neza ko nzoyikora in the name of Jesus. Amen. Rero ndabakunda cyane kandi Imana nyina amahoro ikomeze banzigamire bansengere bakomeze bankunde nanjye ndabakunde urukundo ruganze. Amen. Amen. Mimi wakoze cyane rero ngaha tukunera bavuma nibavukanyi bawe ni umukumbuye cyane murakoze cyane. Mimi igatira gateste kamwe ku bantu utavugishije baraza kuramutsa uraza kutubwira ati uyu ni naka. Okay. Yes nabayobe. Ni sawa Mimi. Ni sawa kabucura kacu. Nuri umuhererezi. Niyo basigiye ibere bose. Urakomeye none. Ego shu umeze neza. Kweze kutuvugisha none. Nawe rero ugire byose rero none warabahevye. Nawe bazisifatira abantu bizi. Nubwo urameze neza. Ndashima Imana ndakomeye kandi ndagukunda cyane ndabizi. Nawe ndagukunda. Thank you. Bizu. Bizu none. Bizu. Sawa Mimi. Ni sawa gaga gasho. None bose kumwe basamaje gamwe ubametriza gute? Nawe yogota amajwi y'abatariba. Urakomeye. Ni sawa sheri wanje.
nawe ndaho ndashima. Imana ishimwe. Wagiye gusenga? Yego nagiye. Nawe wagiye gusenga? Amateraniro yarameze neza. Wagiye gusenga twishure? Imana ishimwe. Nuduhende Mimi. Fran nawe rero. Oya, twe twagiye gusenga, namwe mwagiye gusenga? Oya. Mimi kumbe. Umunsi n'ukuri sinagiye kweli. Umvise rero. Sinagiye, Imana imbabarire na byangoye. Umvise rero. Ntacyo twagusenge twiga abakunzi bawe. Nukuri mwakoze, Imana ibamugisha. Yego. Mimi sawa. Ni umuyoberwa. Best. Meze neza. Ego, nawe meze neza sheri. Ndameze neza, amasara Sheri wanje. Sara yakoze ngo waraduheje kandi ejo mijoro waratuvugishije. Ibaza no kuri Imana mubabarire no kunasaba imbabazi. Usanga mu busharyamye. Oya. Yari maso. Aha. Nibucura manke tutahura. Yego. Amahoro kumeze neza natwe tumeze neza. Mani bamugisha kandi komeze banzigamire. I love you. Merci. Ndakunda. Akoze. Yes. Hari abandi turi kumwe baragenda bakuramutsa ugenda uravuga izina umwumwe. Mimi ni sawa. Ni sawa mukuru wanje, my big brother. Muravukana? Ni mukuru wanje niwe nkurikira. Wow. Meze neza ati. Yego ndashima. Ni sawa. Yego. Meze bo wagiye gusenga? Waryohewe? Cyane gose. Mana ishimwe cyane, mugakiza ariko biragenda neza. Ashiriko biraza ni buke buke. Mana ikomeze igufashe ndagusengera. Uri mu rushashe mugakiza? Oh wow. Mimi umuryango wawe uguma ukizwa bahindura ubuzima. Mimi asigaye mu muryango wawe. Ni umuntu w'intwari cyane akomeye cyane. Yego. Twemera cyane gose kandi Imana iramubona kuko ibyakora byose bikorana mu kintu. Yego. N'urukundo. Yego. Yes. Mimi bisigura iki iyo umuryango wawe uriko urakizwa mu gihe nawe wafashe inzira y'agakiza? Byo bisiguye ikintu kinini cyane ko ni ibintu nasengeye igihe kirekire cyane. Ni nyinshi y'amasengesho yanjye kandi bintera guca bugufi imbere y'Imana, nkayishimira, nkayikunda. Nyene ni ibintu bindengura nako no kwa kitaba bimbagije ndarira. Ni ibintu birenze nyine. Ni ibintu birenze. Shima Imana cyane uko bukiye uko bwica. Yes. Bon, benshi baragutaye ahagiye atandukanye ariko abavukanyi bawe uno munsi muri kumwe muri munezero udasanzwe inyuma y'amarira menshi warize ukaba uri nkandi umwana arira nyina niyumve nawe bavukana nibumve ariko uno munsi uri kumwe n'umuryango wawe bisigura iki? Ni imbuto zo kwihangana Fran, kubera ko mu marira menshi narize haraho narijijwe nabo nyene. Ariko nyene kubwo kwihangana Imana yampaye kwavuyemo ibyo byose, kwavuyemo umunezero ubona bafise kuba narabababari narabagira imbabazi n'umunsi turi kumwe nka famiye. Ndanezero cyane kandi byongera kunyigisha imbaraga zo kubabarira n'izo kwihangana. Yego. Yego. Yesaba turi kumwe ngaha anya arakuramutsa ucugira kumuvuka. Mimi ni sawa. Ana Marezo barakira kwa telefone apeli sanzwe ha? Umeze neza. Ni sawa umeze neza. Kumeze neza. Ndindere. Ni Aline. Nivyo. Nivyo. Yo. Nivyo. Kandi yari yahinduye. Yego. Nahise kutamenya ko. Umvanye uko nahinduye rero. Mi turagukumbuye no kwira bugaro.
I need to film this. This is one of amen amen Ego, yes, ubundi nawe ubu nagomba kuramutsa. miyambi Bibi abantu bose bafata amajwi none. yambi mazi n'abayoberwa Ego. turangambukira n'abayoberwa turagukumbuye kandi usande cyane urabe kandi ubaze bakuterane mu gitazo uburyo wipanze amen nawe ugira umugisha love Turi kumwe n'umugentro ngaha anya kandi nibaza ko ari umudiaspora araduha amadolari muramutse kwanje. Shalom. Shalom Emma Mimi Umeze neza? Wabonye kwa kundi muri bwa bumwe? umva wakoze wowe nakuri umuntu arabashishira nari Basha nigize akantu kakana keza kabutse no musi nanje ndihisha n'amasaha ndindi yabashitsi nanje mugabo nari mu kirere. Yes. amashuguna no kimikora Kubikora numugisha kuri jewe kuko dufise nk'inyungu cyane twahawe n'Imana ngaha ku isi ni kado burya kuba uri umuntu udasanzwe muri twebwe nka jewe buri munsi nongerwa ibiro no kuvyibuha naho no kuvyumvira gusa ko tugufise nca mvyibuha naho mba nafunguye byukuri kuri Imana. Mimi ntashikuje burya yariyo n'inshuti y'umugabo cyane arabizi vraiment bon njyohewe arabizi abizi kabisa kandi iyo njyohewe biragaragara no ku mubiri no ku mutima ahamenga no tabigisimba ariko amasanga namena aya makaro y'abandi. no Imana merci beaucoup hakomeza kunzigamira guhumugisha akwagore muri byinshi turawukunda kandi turawukumbuye karibu. Thank you so much. Nimukomere mbere hafi abana. Yes. Merci beaucoup. Turi kumwe n'umuntu ngaha anya wundi. Shalom Mimi. Shalom Kariste. Nadramenye kweli. Nabeshe, oya ni Kariste. Oh my god man. Nabeshe. Mewe ntabwo ubesha nuko. Hama turanezerewe. Nabeshe. Turanezerewe. Amen. Kubera bano batoya bawe, kubwa mwebwe no kuba batoya bawe. Imana yashoboje bakagera kuri no munsi. Ubusanzwe ntibiba byoroshe. Ariko Imana igenda itugirira neza kuko hari jambo na mangu ndari byafashije cyane nabo baze barifaterire muri Zaburi ya 27 ku murongo wa 13 havuga ngo mba narihebuye ntizera ko nzobona kugira neza ku Imana munsi y'abakiriho. Rero abatoya bacu mwebwe mwese abahari ngaha no kuvuga twagiye tubona kugira neza ku Imana. Amajambo novuga nabiri baze bagukurikira ingeso zawe n'inyifato yawe no gukunda Imana kwawe bazogera kure cyane. Imana izobagira abantu bakomeye. Ego hama banezerewe turagukumbuye. My God bless you. Thank you. Amen. Umuntu rero wa nyuma rero ukamutora ebana vraiment Dogo yambo dogo. umve sha Amahoro dogo. Uyo sitana tano kurutu kubira siriwe. Nago imbombo. yitwa Papa Bombo na nayibonye ngaha vyanditse ko agenda n'imbombo. Uyo n'umurongozi wanje bwo Namoe zitatu.
yewe n'umusheri wawe umwana uzobyara ubwa mbere abo bose barimwo barahari abo bose byakwe Sambla yego ndakongera imwe ongeza okay yuzoza urakoze nimara zimazeko brother yes ndakegufana bikoramukije mu izina rye amen amen nanjye ndagutahije cyane mu izina rya Yesu nashaka tubivuge mu cyongereza bro I'm sorry let's discuss yours in English because I think you are in East Africa community and I think that you will play some movies in English. yego mimi nacho wase kugora aba badukikuje ni mumwe baba batavyumva n'ubivuga mu cyongereza yes ndi kumwe n'undi muntu rero hano thank you so much mishu ariko umwana ikizime ko kinani ni sawa mishu bamaze kumutora nawe cyane we n'umugore wacu avukana na papa ni sawa ni sawa yo turagukumbuye mimishu nanjye no kwenda bakumva bizigenda bakumbuye cyane yo turakumburanye mwiza umeze neza ariko yo turishimye kongera gukumva mwiza kuri nanjye neza no kuri kandi mwakoze cyane kunda kunezereza abavukanye banyu yego di bose turanezewe dusanze bameze neza bose barakomeye mbona ndabyibushe batibushe bameze neza bose baratagase bugaba basa neza cyane ntiworaba ndaryohewe cyane urakoze rwose kutuvugisha mimi wacu ego shaye kandi Imana ibamugisha amen 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 turakwishimiye mimi umugenzi wacu mwiza dukunda murakoze cyane bro turakundana yes mimi mu gusozera rero gucura ingore rero gucura yabesheye undi muntu sa Fabari mu bikorwa bikomeye cyane Fine anje yagiye gutegera umuntu dasi yaje yaje ariko yagiye gutegera umuntu ajya kubarabara yes mimi nukureze byifashe reka rero turyoherwe ibindi naza kuzobibona mu nyuma musenge ibyo ibindi nzoyorera hari nzoyorera kuri Africa TV yes yes merci beaucoup muge masima dukurikiranye yari African TV turi mu rugo kwa mimi haya dufite isabukuru kuri no munsi ibintu byifashe neza merci beaucoup wose dukurikiranye tujane turyoherwe asante sana